muraho ushobora kuba utabizi ariko burya hari abajandajanda bitabo benshi bazi neza ko Uburundi ari bwiza cane mbere banabiturusha kandi ari twebwe bene bwo. Ushobora kuba utovyizera ariko nawe niwiyumvirize nk'iyi nkuru. Nta kubishidikanyaho Uburundi ni kimwe mu bihugu bifite ubwiza nyaburanga kurusha byinshi ku isi. Gishashe ku buso bwa kilometero kare 22,830. Ni igihugu kirutaho u Rwanda kilometero kare 1,492, bivuze ubuso burutaho gato ubutaka bwose bw'umujyi wa Kigali uteranyijeho n'akarere ka Gakenke. Ni igihugu gifite umugisha w'amashyamba y'amabengeza nka Bururi, Rumonge, Vyanda, Kigwena, utibagiwe ibiyaga by'urubogobogo n'amabengeza nka Rwihinda, Gacamirindi, Kanzigiri, ugateranyaho Tanganyika, naho simigezi nka Maragarazi, Ruvyironza bamwe bita isoko ya Nili, Ruvubu icuncumuka hafi ya Kayanza, ukongeraho n'umugezi wa Ruhwa, uyu byigana na Rubyiro bigacurika muri Rusizi, byose bikaba amahwidi. Ubwo ibishanga, imirambi n'ubutaka bw'imborera bwa Afrika y'Iburasirazuba bushyira hagati, byose ni umugisha Imana yahaye ibihugu bike kuri iyi si. Gusa nubwo bimeze gutya, iyi nkuru manje kuyikubwira kugira ngo sinkutera ubwoba tukiri ku ntango, kubera ko uyu munsi ndakuzaniye ahantu hatanu mu Burundi hateye ubwoba cane ku buryo bw'uko nawe utovyizera. Ndakurahiye ntuzojeyo uri wenyene, kuko niwajayo uri wenyene amahigwe azoba ari make cyane yo gusubira inyuma uri muzima. Usibi ntibishatse kuvuga ko Uburundi atari nyabagendwa, oya, ahubwo nyabuna n'ahantu hamwe hatandukanye usanga kuhaja uri wenyene bisa nko kwiyahura kandi uri muzima. Kuvyukuri ntaho kwirengagiza ko igihugu icyacu cyose gishobora kuba gifise ibice vyiza n'ibindi bice ushobora gusanga biteye ubwoba. Ibi bice ushobora gusanga ari byatewe n'abantu mu bijanye n'inkuru za kera ziranga igihugu, canke ugasanga ari bice karemano Imana yaremye bimeze uko nyene. Uyu musi rero mu nkundire turabire hamwe ibice bitanu byo mu Burundi biteye ubwoba cyane ku buryo bw'uko kuhijana wenyene bisa nk'ibidashoboka. Aha rero ni kuri Mahango TV wahageze, je tugiye kubana muri iki kiganiro. Ni Abel Uwiringiyimana nk'ibisanzwe. Banza ukore subscribe kugira ngo tugendane muri iyi nkuru. Waratanze umusanzu wawe kuri YouTube channel, ndanaguhaye n'ikaze. Uko natangwe ndabikubwira, mu gihugu cy'u Burundi hari ibintu vyiza byinshi biteye igomwe nk'ibiyaga n'ibiyaya biriyo, abantu batekanye. Gusa mu nkundire muri urugendo kuko nabikubwiye twinjirane hantu hatanu hateye ubwoba cyane, kuko sino kwijana jenyene nizera ko tuza kugaruka amahoro. Ku mwanya wa mbere rero tuhasanga ishamba rya Kibira. Iri shamba rya Kibira ni shamba ushobora kwibaza ko rituje. Iri shamba uri kurarira kure wo kwibaza ko ari ahantu ho kurira ubuzima, ho kurira ikirori cyangwa kwitemberera uri kurariraxinga uturisha ubwonko. Ariko hambavu y'imbeho cyane wumva iyo ugegereye aha indani kubinjiyeyo bavuga yuko uhasanga umwijima udasanzwe. Ariko kandi bivugwa ko iyo ari uri wumva ibijwi bitandukanye by'ibikoko bitandukanye. Hari ibikoko biba bizwi n'ibindi bitazwi, ariko cyane wumva amajwi menshi y'ibinyoni navyo bidasanzwe. Rero iri shamba igituma riba nari cyane nuko iri shamba rifise ubunini budasanzwe. Hari abantu benshi byagiye bivugwa ko bagiye mu Kibira ariko mu nyuma kazoburirwa irengero. Ibi ntibisobanuye ko abagenda mu Kibira bose bashobora gupfirayo, oya, ahubwo nuko iyo ugiye mu iryo shamba rya Kibira ukagira hagati na hagati ushobora kubura iyo waje uva. Ibi rero bituma uburi yuja niyuva, hanyuma ukazozimira burundu ukaburirwa irengero. Muri iri shamba rya Kibira kandi ntuzigere wibaza ko uri wenyene ni wajayo, kuko ahambavu y'aya majwi nakubwiye ateye ubwoba. Iri shamba rya Kibira rigira n'ibindi bikoko by'inkazi bidasanzwe. Aha twovuga nk'ibiyoka binini binini usanga muri iri shamba rya Kibira. Ibi nkene bya biyoka bita ibisato. Iki gishobora kukurya ku buryo bw'uko no kugira ngo bakwirukangane kwa muganga bashobora kugushikanayo ubuzima bwamaze kuguca mu myanya y'intoki. Iri shamba rya Kibira rero niryo ryaje ku mwanya wa mbere muhantu naguteguriye uyu munsi. Ni wazojayo hanyuma ukabona buri werengero, ntuzigere ugenda kuvuga ko ari je nakurangiye. Reka twigire ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turahasanga ibarabara rya Bugarama. Iri barabara rya Bugarama ku vy'ukuri umuntu atarizi yo kwibaza ko ari barabara ry'urupfu, nkuko ibinyamakuru vyinshi vyagiye birivuga ko iri barabara ku vy'ukuri usanga ridasanzwe. Iri barabara uri kurariraba wogira ngo n'amabarabara nk'ayandi yose, ariko ku vy'ukuri iri barabara bivanye n'ukuntu rica ku misozi ihanamye. Hanyuma kandi iri barabara rikaba ari rimwe ryonyene atari no muri ya mabarabara yitwa ama-highway, kuvuga ya mabarabara ya kijambere amwe agira ibarabara rimwe riduga irindi rikamanuka. Vy'ukuri iri barabara mu bigaragara biboneka yuko ryaciwe kera ku bakoroni. Niyo mpamvu iri barabara ari rimwe ryonyene, niyo imodoka ziriko zirabisanya
zikabisanya mu ibarabara rimwe gusa. Usivye ko rero iri barabara riba rihanamye ku misozi miremire, ni ukuvuga ngo abadereva baba bafise akazi kenshi kubera ko iri barabara rigenda rifise n'amakona atandukanye, ku buryo bw'uko umudereva nawe bitamworohera, bisaba ko adakubita urugo iyo ariko aratwara imodoka. Muri iri barabara rero igitangaje si ico gusa, kubera ko bivanye n'uburyo buke abarundi dusanzwe twifitiye, usanga kenshi hari abarundi bamwe bamwe bafata amakinga akaba ariyo bamanuka ko, kuna cyane cyane kwiri barabara rimanuka rija mu gisagara ca Bujumbura. Aha rero igihe uzobabona bariko baramanuka uzobona bisa nko kwiheba, kubera ko uravye iyo misozi hanamye baba bariko baramanuka ko n'ikinga usanga bitoroshe cyane. Ubwo reka ndagutangaze, usivye koko aha hantu haje ku mwanya wa kabiri mu hantu hatanu naguteguriye hateye ubwoba mu gihugu cy'u Burundi, wari uzi ko n'ibinyamakuru bitandukanye vyagiye vyandika ko iri barabara rishobora kuba riza mu mabarabara 15 ateye ubwoba ku isi? Nivyo ibi ndakubwiye sukubesha, kubera ko niba zogenda kuri Google canke ukaja muri YouTube ukandika ati top 15 dead roads in the world, ndakurahiye ntuzogenda ubuzemwo iri barabara rya Bujumbura Bugarama. Ku vy'ukuri iri barabara rya Bujumbura Bugarama ni rimwe mu mabarabara ari mu Burundi afise amakorosi menshi cyane, ariko kandi ayo makorosi akagenda azunguruka hejuru ku misozi hanamye. Si agaseseshwa rumuri rero ko kuri iyi misozi hanamye hakunda kuba impanuka, nubwo rimwe na rimwe usanga kwa kuntu abarundi twama twitungiwe n'Imana, n'ubundi usanga yatubogoye abantu benshi, ugasanga bagera mu gisagara ca Bujumbura ari bazima, baba bagenda n'imodoka, imoto canke bagenda n'amakinga. Ku mwanya wa gatatu mu hantu hatinyitse cyane mu gihugu cy'u Burundi turasanga zone Buyenzi. Buyenzi ushobora kuba uyumva nkaho ari zone isanzwe, ariko ndakurahiye burya Buyenzi nubwo uyibona kujya ni ahantu hatinyitse cyane. Ku vy'ukuri ku murango n'ahantu haba hasanzwe nk'ahandi hose, ariko burya mu Buyenzi niba wakuze uvyumva n'ahantu haba utuntu tw'udukorikori, ariko kandi hakaba utuntu tw'utugenegene dutandukanye, ku buryo bw'uko ibintu byose iyo umuntu ashaka kuja gukoresha ibintu bitaciye mu mategeko wumva ngo nzogenda mu Buyenzi kubikoreshayo. Gusa usivye n'ivyo, kubera ko mu Buyenzi ari nayo zone abantu benshi usanga bavuga ururimi rw'igiswahili kenshi, aba bantu kandi bo mu Buyenzi ni n'abantu usanga badasanzwe cyane cyane iyo hageze mu masaha y'umugoroba, kubera ko nko mu masaha y'umugoroba ntushobora kuhacana telefone yawe nziza, kubera ko bisa nkaho ubu yibagemuriye. Ndakurahiye mu Buyenzi mu masaha y'ijoro ntuzigere wibaza ngo hari umutekano ukwiye wose. Gusa nubwo bimeze uko, ibi ntibishatse kuvuga ko mu Buyenzi uduce twose abantu baho arabasuma, oya, ariko nagira ndakubwire ko mu Buyenzi uduce turimo abasuma nitwo twinshi gusumba hatekanye. Gusa ivyo abasuma vyo birasanzwe, iyo abasuma gusa, ahubwo nyabuna ntibibemwo yuko bashobora kukwiba, ariko kandi ukagenda ubishize ko n'amagara. Ku vy'ukuri zone Buyenzi ni zone idasanzwe mu gisagara ca Bujumbura hamwe no mu gihugu cy'u Burundi muri rusange, kubera ko zone Buyenzi ni ahantu hakorerwa urudandazwa rudasanzwe, ariko kandi cyane cyane mu vyerekeye amagaraje y'amamodoka. Gusa ndakurahiye nubwo ibi byose nabikubwiye, ibi byose uzoze kubiraba ari ku manwa, kuko ni wagenda mu ijoro uzokwibuke ugenda usezeye abo mu muryango wawe, kandi ntuzogenda uvuga ngo nije nagutumye. Kuri uru rutonde rwacu ku mwanya wa kane twahasanze ikiyaga ca Tanganyika. Burya abantu benshi bashobora kuba batavyiyumvisha, ariko nagira ndakubwiza ukuri, ikiyaga ca Tanganyika ni hamwe mu hantu hateye ubwoba cyane kandi utoshobora kubibonesha amaso. Ku vy'ukuri ikiyaga ca Tanganyika ni ikiyaga kiri mu biyaga vya mbere ku isi vyiza kandi biteye igomwe. Ndabizi neza ko ushobora kuba utangaye kuba wumvise ko hariho ikiyaga ca Tanganyika mu biyanza bitanu naguteguriye biteye ubwoba mu Burundi. Gusa ushatse wovyemera, kubera ko niko kuri. Iki kiyaga ca Tanganyika ku vy'ukuri gifise amazi meza kandi atuje, ariko nagira nkubwire ko imbere mu kiyaga ca Tanganyika hariyo ibindi bikoko bidasanzwe, kuko uzohurirayo n'ubwoko butandukanye bwa hipopotame canke imvubu, kandi izi mvubu nagira nkubwize ukuri ko ari inkazi. Uretse n'ibi kandi nagira nkubwire ko burya ikiyaga Tanganyika gifise amazi menshi ku isi, kubera ko iki kiyaga kiri mu biyaga vya mbere bifise uburebure bw'ubujakuzimu budasanzwe, ku buryo bw'uko bishitse nk'ubwato canke ikindi kintu cyaco cyose kikibira muri iki kiyaga kugira ngo kizosubire gutorwa imusozi, bizoba ari nka cya gitangaza Imana yakora hanyuma ifika dahwayona imusozi. Gusa ngaha kandi hari n'ubushakashatsi bwakozwe ariko butigeze bwemezwa cyane n'abantu benshi, bavuga ko aya mazi yo muri Tanganyika nubwo atuje cyane, ariko burya aya mazi ugafite ubushobozi bwo gukwega umuntu akinjira hasi muri iki kiyaga ca Tanganyika, ku buryo bw'uko gusubira kuzomubona bizoba ibidashoboka na gato.
Ku vy'ukuri ngaha ubushakashatsi buvuga yuko ku kiyaga ca Tanganyika haba no ku nkombe abantu benshi bashobora kubona amazi atekanye. Aha rero ngo ubushakashatsi buvuga yuko ku vy'ukuri abantu bokwirinda amazi ya Tanganyika kubera ko ushobora kuba yabona yitekerereje ariko gusa abarakaga. Ibi rero bakabikora ngo bisunze ko iki kiyaga ca Tanganyika cyagiye kitwara abantu mu buryo budasobanutse kandi bakaburirwa irengero burundu. Iki kiyaga ca Tanganyika rero nico caje ku mwanya wa 4 mu hantu hateye ubwoba mu gihugu cy'u Burundi. Imbere yuko tuja ku mwanya wa 5 ibuka ukore subscribe kugira ngo utange umusanzu wawe kuri YouTube channel. Ku mwanya wa 5 turahasanga reserve ya Rukoko. Ishyamba rya Rukoko rero bivuga ko ari shamba naryo ridashobotse, na cyane cyane ko iri shamba rya Rukoko ririmwo ibikoko byinshi kandi by'inkazi ku buryo bw'uko ibi bititayeho amategeko y'abantu. Mbega iyo ukiye kuriraba usanga ibikoko bikurindiriye kandi bifise inzara. Aha twovugamwo nk'ingona, imvubu, imbogo eka n'ibindi bikoko byinshi by'inkazi. Aha rero tutibagiye na vya biyoka binini binini ku buryo bw'uko kikuriye ushobora kuba woshikanwa kwa muganga wacikanye. Ku vy'ukuri abahinga bavuga yuko igituma iri shamba riba iridasanzwe kandi ribi cyane no kubera ko iyi Rukoko reserve iri kure y'aho abantu baba. Ibi bisobanura ko iyo ugiye muri Rukoko reserve hanyuma ukagirirayo ikibazo bizosaba ko abantu bafata umwanya muremure kugira ngo bagushikirize ubufasha. Ibi rero bikaba bisobanuye ko ni wazoja muri Rukoko reserve uzogende wigengesera kubera ko ushobora kuzoba wavuye mu mategeko agengwa n'abantu ahubwo nyabuna ukazoba wagiye mu mategeko agengwa n'ibikoko. Ku vy'ukuri ushobora kuba utaruvyizera neza ariko nagira nkubwire ko Rukoko ni shamba ridasanzwe ku buryo bw'uko n'abantu kugira ngo baje kuriraba nabo bagenda bigengesera cyane, ariko cyane cyane abakunda kujayo bakagenda batwawe n'abantu babigenewe ku buryo bw'uko babereka aho guca naho kudaca. Ku vy'ukuri muri iri shamba iyo ugiye ntabwo uba wigenga, eka nyabuna ahubwo wewe icyo ukora ugengwa n'abandi bantu babigenewe ku buryo bw'uko bakubwira ngo aha haragendwa aha naho ntihagendwa. Ndakwifurije kutazoja mu shamba rya Rukoko uri wenyene niba utifuza gusiga umuryango wawe ukwibuka nk'uwigeze kubaho mu mateka yabo, ariko kandi ukazora mu kubwiyeyo uzogende ku gatwe kawe ntuzovuge ko ari jewe nagutumye. Ni nansoreje ikiganiro aho twari ko turarabira hamwe ahantu hatanu hateye ubwoba mu gihugu cy'u Burundi. Jewe twari kumwe ni Abel Wiringimana nk'ibisanzwe. Ndakwibutsa kandi ngo ukore subscribe kugira ngo utange umusanzu wawe kuri YouTube channel. Imana iguha umugisha.